Bonjour, bon après-midi, bonsoir ku bantu mwese aho muri bivanye nuko usanga mwumvira ikiganiro ariko mu gutaga canke mu gatondo canke mw'ijoro. So kuri mikoro twagarutse ni Nasson, ni Nasson de qui tukaba turi kumwe na Eric Clapton. Tuwasaba rero abaramutsi kugira ngo tubandanye. Salut, ça va neza komeze neza ni wa musore wanyu Eric Clapton ndi kumwe na Nasson de qui kwa kundi nyene abahunga basore abatama abasaza two boys. So rero uyu munsi rero twabazaniye ikiganiro kijanye na nkuko tubandanya tubahereza ibiganiro bigiye bitandukanye. So today rero twabateguriye ikiganiro nuvuga ko ciza cyane gifasha abantu bamwe kwanza abantu benshi cyane kuri nosi basanzwe basenga. Muri make babantu bifuza ijuru abakristo basenga bemera Imana ariko usanga ivyo bakora sinzi ko ari gutamenya sinzi ko ari umuntu bakorovye I don't know. So ni ugusenga ibigirwamana sivyo? Abantu benshi rero turasenga ibigirwamana ariko ntavyo tuzi ko dusenga ibigirwamana. So rero abantu benshi razi ko abantu benshi bibaza ko gusenga ibigirwamana koko bari bya bintu nyine ibibumbano biri ahantu biteretse ahantu vyonyene ko ari byo biti ibigirwamana gusa. Urumva ko no kutamenya mu gihe dushaka ijuru. Rero ibigirwamana ni byinshi cyane. Nani ikigirwamana bakubwiye ikigirwamana we wumva iki utahura iki? Cyambere rero ukore subscribe kuri Nasson Star TV, commentaire turazikeneye mu gihe wumvirije video yose ukayiheza usuja muri commentaire utubwire ukuntu uriko ubitahura. Sivyo? Ikica kabiri ukore partage kugira ngo ikiganiro gishike kure kandi wumvirize video mpaka iheze kugira ngo utange ubutumwa wumvise neza. Sivyo? So rero ikigirwamana ni iki? Ikigirwamana musaza ni ikintu cyari cyo cyose, si ikintu cy'ikibumbano conyene, ni ikintu cyari cyo cyose umuntu aha agaciro karinganiye canke karengeye Imana kandi ico kintu akagisenga. Urumva akacemera ofete akacemera nk'Imana akagiha agaciro nk'Imana voilà, canke akacemera agiha agaciro karengeye akimana voilà. Nico bita ikigirwamana. Ofete ibintu kuna bitawe kandi niko kuri uzurabe uyu munsi hariho amadini amamwe usanga bamwe bita abantu ngo badadi abo bita badadi ni bantu ofete nibaza bamakuru amasengero nimbara basinzi mugabo aba boss apôtre c'est bon, pasteur c'est bon, ariko rero hari hano bagera bakashabanye n'ukuntu bakarenga kuko Bibiliya mu Filipi ni bagiye umurongo no kuvuga ngo ntihagire umuntu n'umwe kuri nosi mwita data. Ico kiganiro turaza kugikora tuzobikora kugira ngo mutahure iryo jambo rya dadi ko bidakwiye kuko urabona ahantu bavuga dadi ni mwisengero tuge muri context yo mu vy'Imana ntihagire umuntu wita dadi aho urumva none dadi naho abantu kwita dadi ni icongereza mu Kirundi ni dawe. Alors mu Gifaransa ni papa. Il est vrai je ndashobora kuvuga papa ni muhira mu muryango papa bisigura mvyara mugatugiye mu idini n'isengero kurondera kuja mu ijoro ntagira umuntu n'umwe ushobora kwita ngo papa bisigura dadi abonye ubugiye inyuma ya Bibiliya. So rero ni kiganiro twabateguriye c'ibigirwamana ugusenga ibigirwamana. So rero mumaze gutahura ikigirwamana icarico ni ikintu cyaje cyose umuntu aha agaciro karengeye akimana kandi akagisenga cizeye. So rero ikintu twabwira nk'impanuro mbabaye nimba koko twemera Imana ingorane urabe ikintu cica abantu kandi ibi byose biri mu kwizera
kwizera. Ijambo rya ngoroba byose ni kwizera. Hariho umuntu ofete yadutanguriye aradukoroba. Rero ugiye muri bavyeyi bacu batazi no gusoma, aha ntibatwumva. Kandi aho bipfira sahandi musaza. Numva ngurumva ngo twebwe ngo iwacu ngo inye ngo numugenzo. No. Soma Bibiliya. Bikanda guha karorero par exemple. Sivyo? Iyo tuvuze gusenga igomana, hamwe badashobora kubitahura. Sivyo? No munsi urumvise recrutement. Oui. Irabaye ahantu kanaka. Appel d'offre akazi barahamagaje babukanguze. Rero barahamagaye ahantu ati muze kudepoza muri domaine kanaka kugira ngo muze mukora ikibazo mupase kugira ngo muronke akazi. Oui. Sivyo? So rero umaze imyaka myinshi uhejeje amashure warakubititse ku bukene warumaze mbere kudepoza ahantu hatandukanye byanka. Sivyo? Kandi umuntu usenga umukiriso kandi bavusenga Imana umfashe no kuri ndonka akazi nzo gukorera. Sasa rero mwico gihe uciuta ku mavi ugasenga Imana, please I beg you. Sivyo? Maze imyaka 5, 2, 1, amezi imyaka 10, 20 mpejeje amashuri ndi mu bushomeri kandi Imana je urazi ko nagukoreye kuva kera kandi na n'ubu ndacakomeza gukorera. You know? Oui, iyo ni sengesho uri mu cyumba hahantu kuri kakarago kuna gusengera wenyene uri wenyene. Imana, you know, nkunda kugukorera kandi nakoze byinshi Mana n'ukuri. Urazi iyo turiko tugusaba Imana tugerageza kuyereka ivyo twayikoreye. Uravyumva? Kandi nta kosa ririmo. Sivyo kuyibutsa. So rero Mana n'ukuri ndakwinginze hajya ahantu numvise bariko batanze appel d'offre. Je ngira nje kudepoza Imana rero ndakwinginze umfashe nze ngirente ndonka nze nzobe hoteli mu bantu bazokora muri gashira hamwe muri habiyabe. Ntagushiriyemo urumva uri kurasenga uraha agaciro cyane gose Imana. Wahaye agaciro Imana ko ariyo ihava igufasha. Siko turazi ko ari ikora byose. Sasa wewe weje gusenga Imana uzi ko ishoboye. Kora byumva. Uragiye uradepoje document zose kandi nivyo vyiza Imana nishoboye kurusha abandi bose muri iyi si wemera. Bien. Ukigenda uradepoje. Sivyo? Hanyuma baraprogrammer umunsi wo gukora ikibazo c'est bon. Wewe Jean Claude, wewe Kabudesia ugiye kudepoza bosenze n'Imana kugira ngo igufashe iguhe amahirwe yo kuza kuronka aho kazi. You know? Uchugenda kwa Monsieur Balthazar Banka Engonga. Sivyo? Ugiye kwa Monsieur X hariya uchugenda umeze uko. Urakabona akantu hari akantu ugiye kora kumuramutsa. Twebwe abantu bimbo sivyo kubera ko bumvise ujya n'umudeje hariya kubera hariya uchugenda ukarondera inonzi. Imboga biti inonzi. Imboga biti inonzi. Uruboga runini y'abana usanga imwe bayigura nka 500,000 n'igitoki urabona ko ndi muremure. Ariko givyibushe kimwe gifise umujeno umenga nuko kwibanze umenye ndi Johnson na Kamen. Sivyo? Sasa cyutwara igitoki ciza na yanonzi aravyumva n'ububa ugiye kwa wa mutipe hajya wa mutipe Bernard. Sivyo? Kura wumvise ari ahantu kanaka cyugenda kidogo urashitseyo nakantu urumva rero twari tuje kubaramutsa kandi murabizi ko murabizi kandi murabizi na depoje rero nuko twashaka rero muzimu dufasha kugira ngo tuze tube hoteli sunikira kadosiye kacu kugira ngo bize bigende neza natwe turako kugira mbere ashirako ngo biragoye musino papandonka ni mwemfise nta wundi urumva deje yari yasenze Imana sasa rero ndazi ko bigoye rero muraraba nyene kugira ngo nukorera akantu gaherekeje ca gitoki na yanonze na yama abantu hariya nabo usanga nyene barabizi abantu hariya
za Gitega barazi kuntu baca babigenza ino twe dukoresha inonzi murabizi kameme sasa bashugenda mfumbatishije kugira ngo bize kugenda neza alors aho ntakigurwamana wumvise washizeho kuko wari wasenze d'abord deje urazi ko Imana ishoboye mugabo cyugaruka urabwiye wa muntu ngo ni mwe mfise imbere nsunikira akadosi wamuhaye na wamufambatije uratwara ni imboga imeze neza n'isahira dansoka Imana urumva uyitwaye hasi uwo muntu ni uhaye agaciro afite ukuntu kimeze nikigirwamana ushizeho niho kenshi uzosanga n'abantu amafaranga umwaka wa mbere bayakubise watanze 5 millions baratyese umuriyoni barawufyese n'ayandi baratyese bw'umutage giturire kugira ngo wowe wagiye gusenga Imana mani wowe nimba uzi yuko uruhavugira akantu kabe nuko reka kubugora Imana kuko Imana ntifashwa Imana ntigira yifasha nigufasha wewe doke yikoreze imitwaro yose ufise then yihereze timana no kuri ndakwinginze ni wewe kandi nagukoreye byinshi nagukoreye byinshi kandi bishoboka alors nanje reka nanje kugira ngo bigende neza bandanye nagukorera neza ujya s'il vous plaît Imana irevre nitwera natwe turabana abantu sivyo mugabo isho dutahura co nawe wowe uri umunyavyaha wagute ivyo bintu ubona umengo niwo bivamo niho ukora upfu bwawe nta kintu na kimwe usenza Imana itoga so rero nico gituma rero ugasenga Imana atabujyaje iraguha ariko rero mbizi hari n'ikindi gihe nyene wifatira ingingo ukigira mu bya shetani oya kameme nta muntu twa conseil kuja mu bya satani na karorero ndiko hanura kuko nyene urumva ega shetani afisabye kuri isi mugabo mu gihe usavye ati jeni ihene kuja kwa shetani Imana irakuri kameme kwanza nta muntu numwe akwiye kuba Imana niyinginga iguzo naho ukwiye kugaruka yoyo imiryango yamayuguruye gushika ku mateka ayizoza kugirane gutora umugeni wayo ariko nta muntu twohanura ngo agende mu nzira ya shetani bisigura iki rero igihe dusenga tabujyaje no kuvuga iki ivyasho turagirane tutakubiroma shoka musaza no kimeze so rero tuvuze ku bintu bijanye no gusenga ibigwamana iyo ni example imwe twatanze ni benshi usanga ari mu rugo amaze imyaka 3 4 5 ataja adasamye inda kaca agomba kuja muri bakamenye hariya kame urumva ko ikigomana mu bapfumu urumva ko ikigomana cyamaze kubaho ugasanga n'ibintu byishwe ubururiro bwinshi bwotanga bwerekana ko umuntu asenga ibigigwamana turasenga ibigigwamana gusa ntitubimenya ntitumenya ko twasenze ibigigwamana so rero we have to know ko Imana ariyo ifise byose ari ifise inguvu muri Yohana niho havuga ngo nije nzira y'ukuri n'ubugingo nawe ushika kwa data nta mujanye sikijya kigigwamana abantu wapi nta n'umunsi ni Imana imwe rudende nukumenya ko icambere kumenya ko Imana ari imwe rudende ica kabiri mumenye yuko ikigigwamana muri ko murasenga nta na kimwe nta bubasha gifise nico kivuga ntishumva nta bubasha na bumwe gifise sivyo so rero tureke gusenga ibigigwamana kuko hanya murabizi kama nta kamaro na kamwe ko gusenga ibigigwamana s'il vous plaît so we beg you please basome Bibiliya basahura kandi ikintu kimbagaje ikintu cyambabaje general yazino umuntu ati none uyu murongo uvuga nuko mwebwe mu idini ryanyu mugakora ngo yanga urumva ngo ni ntajya ngo urugo rwose ngo rufise muko naciye numva mubaye cyane burya rero uri kuragereranya Bibiliya yera urugo tuba tugiye mu isi mugatuje muri Bibiliya dusoma umurongo kuvuga nta bindi ntihagire ibindi uzana ukazana ibindi garurazimiye nuko bimeze so reka twifashishe Bibiliya tumanze dusoma mu Korinto abakorinto ba mbere 10 kuri 14 twumvirize uko Bibiliya ivuga ku bintu bijanye no gusenga ibigigwamana avuga ngo
nuko rero bakundwa banje muhunge ugusenga ibigirwamana mvuga nk'ubwira abari n'ubutahura nimwirabire ivyo mvuga akaburongo. So nukuvuga ko dusubiza gutahura bantu bumva batahura, you know, abantu bageze bumva kandi batahura. Bibuke ubwa mbere ukuntu twabariye turabasigurira ikigirwamana, gusenga igirwamana mbe niki, ko shaka impa agaciro, bikaguha agaciro ibintu. Donc agaciro k'Imana ni Imana ni ikintu kitagereranywa, ari ikintu cyose cyose kuri yose. Imana ni Imana, nta kindi kintu kiringwa kuri inosi kiruta Imana, nta kindi kintu gikiza kirusha Imana. Ndaruzi yuko burya nasanze shetani akomeye, uzi cyane aha mwisi ariko arakomeye, ntakomeye kurusha Imana kamera, akomeye mu bintu vy'ubube gito, ububi gusa kugira ngo ashobore kuzimiza abantu. Kamera urabazi ko muri iyi si nimba waragenze ukabona hariho hari umuntu ushoboye kumuvuga nabi abantu bakakumva, urumva wohanwa cyane kurusha uko wovuga nabi Imana, ahubwo no kwishwa wokwitwa. Uyu munsi ivyo byose rero urumva biri mu ngoro vy'ibigirwa Imana uno munsi. Ariko tutahure nyene iyi si itwabona shetani, ariko mugabo abantu none mbeko twese umengo twigira abakristo ni maske ni vyaha gusa, twaramaze kwiyakira ni vyaha mu isi nyene, tugume tujama dusubira ijuru se twaramaze kubona ko ijuru ntibikenewe. Ndibaza ko abantu benshi babona ko Imana ari mu vyara wabo Imana, niko ndibaza ko babibona, kuko abantu benshi ntibubaha Imana, sivyo? Bafise ukuntu bayigereranya n'utuntu tw'urushenzi twose, ubuntu bw'ubwa bwose bakabagenda bagereranya n'Imana. Okay, Imana Dieu est tout puissant, ibintu byose biri kuri inosi byaremwe nayo, sivyo? Abo bose mubona kumenga barakomeye, ivyo byose mubona kumenga nivyo bikomeye, mubaha agaciro, sivyo bifise agaciro kurusha Imana. So rero tureke kuba dusenga ibigirwamana, sivyo? Tureke gusenga ibigirwamana, dusenga Imana imwe rudende. Ntihagire no baravuga ngo muri kuvayo muri yama 10 commandements, sivyo? Ntihagire izindi Imana umbangikanya, urumva? None izindi Imana muyibangikanya, we Imana nturikura urayiha agaciro, uri kufite tundi tuntu two ku ruhande tubonobono byabigirwamana. So rero tuvuze igirwamana ntimuce muyumvira bya biboro hariya aho ipfira sana. Shenda bara umuntu bibiri uko yanditswe, wewe acavuga ifyo ngo yangurumva, none ndakwaze nko bakubwiye uti nimba ari kuva ha mu Rumonge ugende Bujumbura, ati itegeko ririho kuva mu Rumonge ugende Bujumbura no guca nta handi, ati revre uciya urashika mugabo itegeko ririho hari ibintu bintu afite muri na Bibiliya rero nimba ivuze uti nije nzira no kuri n'ubugingo nta ushaka kwa data nta muja, afite kuri ico gikagararo baravuze ngo ugiye mu Rumonge uvuye mu Rumonge cyangwa uje Bujumbura uharekana handi woca kumana hose suko kandi Imana nta kubembereza nibijya navuze yo yifashe uko irakwitegereza iraje yavuze ko ari ukuri, ugomba uraza cankureke igihe uzoza yo urumva irashugura imiryango mugahazogera igihe izugara. Urabona kuri Nowa umuzi ruteye ya brose. So rero ico twasaba nuko mwomenya yuko atari byiza gusenga ibigirwamana, kandi ibigirwamana si vya bishusho nagenda mwatereka mu nzu, sivyo? Si vya bindi muhora mubona cyane mu Buhindi nibo babisenga ibigirwamana. Mugabo hari n'ibindi bigirwamana twebwe dusenga, twagize ibigirwamana mu buzima bwacu. Ugasanga par exemple nko mu maeglise aya mashasha you know, ugasanga pasteur la yashinze eglise, man ugasanga baramukunda vya grave,
urumva Ibana akora ibitangaza kameme ama deliverance yamiza ko vraiment ntabwo tuzi abakorera sivyo ntituzi abakorera usanga akorera za nguvu nyene zazi ni power of devil sivyo afisa ama esprit d'ovoir afisa n'utundi esprit kama kanaka so ivyo ntavyo twitayeho sivyo muri kiganiro nivyo mu kiganiro kizokurikira sivyo so rero ugasanga abantu baramukunda ugasanga hari abantu dufate Pasteur Joshua iramuba hari abantu bavuga ati basenga mu gusenga ati Imana ya Joshua eske iyo Mana ya Joshua ni yahe hari abantu ya musanze ndabubwire abantu ni nk'abandi bamugize ikigomana kuri we abo rero batabura yuko bamaze gushumura ahubwo bakwiye gukora bagasaba imbabazi Imana ni Imana kuko bamenye Bibiliya mbega ivuga iki sivyo abo rero ni babandi uwo mupastori arinze hava bose ishengero rigizene yugawe mbega bigenze uko mwasenga umupastori canke mwasenga Imana so rero ifo kutumenya ko Imana ari Imana ariyo tukwiye gusenga nta yindi Imana yo gusenga kuri nose nta yindi yo gusaba ofete usomye umurongo muri Bibiliya ukuvuga utahura uko nyene nuko nyene ibindi uzana ngo urumva ngo rugo bose ruvye oya sivyo aho onyewe uweje ugirane utera swata kandi je muzombabazi ile presa wasinera ndasubiye ku munsi y'umuhero uriho uravuga muri Bibiliya du monde Imana izoba ihagurutse ku ntebe yayo ubugesa kumavuga uti rindira hariho aracharondera ya ntama yazimira mugabe igihe kuzona Yesu aravuze uti Imana kora akazi kawe nubu rero hageze sivyo hariho abantu ngira ngo bazoshwanira Imana nuko bitazokuna mu yibone uvuze aho kantu reka nakwereke ku munsi w'iherezo na cane abantu bari mu mashengero Jesuri na cane abantu bari mu mashengero hari abantu bazoza ku blaming Imana abandi bazogaruka guta ishavu kuri ba pastor voilà kuri bamwe bita babo ba daddy ngo maraduhenze mbega wowe igitangaje ni nk'umuntu yarize humanité araminuza na doctora wowe uzovuga iki ntuzi kwisomera Bibiliya reka mpeze sivyo kumunsi w'iherezo na cane nabuze abantu bari muri shengero kandi babandi bari imbere bakorera Imana kandi cane pe kumunsi w'iherezo razire kuri bizogenda afete abatipe Imana bizo hasanga gutwaze yazo bafise kandi batigeze babona ko ari ivyaha avyo badatahura ko ari ivyaha kandi yakoreye byinshi Imana kamera Imana imukubite mu muriro bazosanga ariko branding Imana nagukoreye ibi Mana naguze ibinabiriye ibukana rugero shengero nishe nagubatse mu mafaranga yiwanje ibukana byabini nafashe imfuvyi ndego yango acha masiara dogo wewe aho nibagiye kajya kantu ujya mu kijya kigomana wasenga ega kijya kintu nicari gikeneye kugisenga kandi warasoma Bibiliya irahari amajambo yandi yahumetswe n'Imana ifiko ko tuyubahiriza sivyo so rero bakunzi ba Naso Star TV ifiko tutahura ibigomana byari byo si ibintu byose tubicafye si bya bintu ni ibintu byose duha agaciro twahaye agaciro kangana n'Imana canke karengeye Imana tukanabisenga so rero tugerageze gutahura ofete ikintu badatahura ko shetani abahenda Bibiliya mu bisanzwe yanditswe neza shetani wewe yashiye aza abereka apare y'amajambo hariho n'ibindi byo kuguku nta kibazo oro naho rero shetani apfunikiye mu kuzimiza isi yose wose muri biri kwayikurikiza shetani yoshagira ante atsindwa rero shetani yapfunikiye kuri utwo tundi ngo urumva ngo ngaha ngo nta na kimwe urazimiye so rero tubasaba mukore subscribe kuri Naso Star TV partage commentaire ibitekerezo byacu tuba tubikeneye kugira ngo
tumenye ibindi twakongera kugira ngo mubandanye mutagata mumera neza muhinduka muri Yesu Kristo kugira ngo mubandanye mwiyegereza inzira y'Imana kugira ngo twese tuze dushike mu bwami bw'ijuru twese turi kumwe turyohewe turirimba twambaye amakanzu yera. So nta kindi bisaba no gukora subscribe gusa ibintu byose bikaje bigenda bimera neza tubaha ama content meza ameze neza ama content afise ivyumviro bimeze neza ama content abigisha mu bintu byo mu buzima bwa mesi yose ndetse no mu buzima budutwara ahera hahera sivyo. So rero mubane mudushigikira kuba turabahereza n'ibindi biganiro birahari ama content ni menshi kabisa. So mwari kumena Nason Fisumukiza canke Nason Doki kuri Nason Star TV muri kumwe n'undi musaza ku ruhande Eric Clapton. So turabakunda cyane.